Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Bible pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakora mu kigenzi cy'umugenzi mugunzi wa kino kiganiro abakunzi b'amahoro. Kino kiganiro ugitegurirwa n'ishyamba Transworld Radio, twaba turi kumwe n'umutumire hano Oscar Ndowarugira akaba agomba kuduteramisha no munsi aho tuganira ku kundi twofatanya ubuzima bw'impwemu n'ubuzima bwa misi yose. Je muri kumurumva ni Ndasimana Rakiza kaba mpaye kaze umutumire wacu kugira ngo aramutse abariko baradukurikirana ahubwo mbere baramukije. Murakoze nanjye ndabaramukije kandi ndaramukije n'abariko baratwumviriza baturaba kuri televiziyo ya Heritage. Murakoze. Nuko rero twage tubaye kaze cyane kugira ngo mudufashe muri kino cigwa cy'uno munsi cinge twofatanya ubuzima bwa misi yose n'ubuzima bw'impwemu. Ubwa mbere mbega ubwo buzima bubiri buratandukanye? Ubwo buzima sinibaza ko butandukanye kuba bufise kubera yuko abantu bamaze gutahura Imana bakakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ubuzima buba bumwe ntibusubira kuba bubiri. Mugabo harategerezwa kuba ubwo rugero guko ivyo dukora vya misi yose bijana ku vy'ukuri ni n'ubuzima bwacu bw'impwemu yerekana neza ko twarakiriye umwami Yesu nk'umukiza n'umwami w'ubugingo bwacu. Ego mugomvye kuvuga neza yuko umuntu amaze kwakira agakiza canke agahinduka muri we ahubwo arushiza gukora neza ivyo ariko arakora. Yego kuko mu bisanzwe Yesu Kristo adusanga mu buzima tuba turimo tandukanye gose nubwo duca tujamo kubera yuko muri kamere yacu tuba dutandukanye gose n'ubugombe bw'Imana dukora ivyo twishakiye tugenda uko dushatse. Hanyuma tumaze kwakira umwami Yesu Kristo mwe mu w'Imana akaza kutubamwo agenda duhindura adukuza kugira ngo dushobore kubaho uko Imana ibishaka. Ubwo buzima rero bw'impwemu tuba two turagendamwo, ubwo buzima bushasha tuba two turagendamwo nibwo bugenda buhindura kwa kundi twari dusanzwe tubayeho mu buzima bwa misi yose. Ivyo twahora dukora nabi canke uburyo butabereye tukahindura, ivyo tutari dukwiye gukora twahora dukora tukabiheba. Mugabo kenshi ku vy'ukuri mu buzima bwa misi yose hari ibintu umuntu wari we wese ategerezwa kuba arimwo, harimo gukora akazi, harimo kugenda, harimo gukora ibintu bitandukanye. Ubwo n'ubuzima bwa misi yose twama turimwo buguma buzunguruka budahinduka. Muri ubwo buzima rero tumaze kwakira umwami Yesu Kristo nk'umukiza mu bugingo bwacu, akaba n'umwami mu bugingo bwacu. No kuvuga urugero agenda duhindura dutuma tubaho mu buryo butandukanye n'ubwo twabamwo cagihe, nivyo bizaho genda vyerekana vy'ukuri yuko turiko turagerageza kubaho mu buzima burangwa no kurongorwa na mpwemu yera. Ego murakoze cyane. Iyo turavye abantu bariko barakora hari usanga umenga ivyo ariko arakora no munsi ari mu isoko ari mu buzi cyangwa mu bindi umenga yo binyuranya n'ivyo yokora ari mu rusengero ari ahantu twokwita ngo heranda. Mbega mu isoko harashobora kuba heranda nk'uko mu rusengero haba heranda. Iyo ni ingorane ngira ngo duteza gufashamwo abakristo benshi gutahura kubera yuko hari igihe usanga bagomba kwitiranya nk'uko umengo hari ubuzima bubiri ukamengo niyo ngorane ku vy'ukuri uko amashengero yaje canke ubutumwa bwadushikiriye. Hari ukuntu twagiye twigishwa yuko mu rusengero ari ahantu kwifata neza, ariho Imana iri, ibintu byose ariho vyiza bikwiye kuba. Mugabo twaje hanze tukaca twitwa yuko tugiye mu bintu vy'isi. Ivyo bintu vy'isi rero ni ibintu bibi, ni ibintu Imana itabamwo. Ugaca umengera umuntu ari mu rusengero yo kwifatuku ageze hanze akifatuku. Mugabo niyaza kwiyonyigisha atariyo. Ku vy'ukuri Imana yaba yarabishatse ari kudukiza tugaca tugenda kubana nayo mwijuru.
mugabo nima Imana yashimye ko tuguma ngaha mw'isi. Kristo Yesu aje yasanze abantu aho bari kandi yaratweretse neza ko adaca bakura aho bari ngo aje gukorera ahandi. Twamusanga basanga bariko bararoba, bariko baratora batauza amakori, bari mu bintu bitandukanye, akaba ariho aca akorana n'abavugana nabo. Kandi biraboneka yuko nabo yatoranije baguma bajana kuvuga ubutumwa cyane kubwira abantu ubutumwa handi nyene. Mugabo ntabo yabwira ngo ce muheba kuroba ko mwahora muri abarovyi, ntabo yabwira ngo ce muheba kudandaza kubera ko badandaza, nta nabo yabwira ngo heba gutoza ikori kubera baritoza. Kiretse abo yatoranije ngo bajane nawe bake bagiye gukorana nawe ico yagomba kuzokora. Mugabo turabona abantu bose baza kumubaza bati mbega dukora iki? Abatoza kori bati dukora iki? Ati ntihagire uwo mutoza ibirenga ivyo mwategezwa gutoza. Abajejwe umutekano bati natwe dukore gute? Ati ntihagire uwo murenganya, abacamanza bose no kuvuga n'abadandaza bose barashobora kwibonamwe. Rero ico ngomba kuvuga nuko iyo umuntu amaze gutangura ubuzima bushasha bwo kurongorwa na mpwemu yera, ntibigaragarira mu rusengero. Washaka mu rusengero twese turashobora kuboneka kumengo turi beza tumeze neza, ahubwo biza kugaragarira ageze muri bwa buzima bwa misi yose bimwe asanzwe akora. Niho haboneka ubudasa. Mbega n'umudandaza ataziri ku munzane kubera abandi bose bariko barayizirika. Mbega n'umudandaza atagira fraude kubera abandi bose bariko bagira fraude. Mbega n'umudandaza atanga amakuru uko amategeko abivuga. Mbega n'umunyeshuri atiba ibibazo akoresha kwiga akishura ivyazi akemanga ko atabimenya biza kumunanira. Canke n'umunyeshuri agenda n'udupapuro yanyegeje aza gukora kw'ivyo aza gutanga nk'inyishu, agenda yateguye ibibazo ivyo bita imbago. Mbega n'umuntu ari we wese n'umucamanza kugira ibiturire kuri agore kimanza. Abantu rero abakristo batwumva basanzwe bitakora abakristo bakwiye kumenya yuko ubuzima bw'impwemu bubonekera mu buzima bwa misi yose, nihinduka riza kuba uko twabikora kera tukira abanyabyaha. Twateza gukora ubudasa, twateza kubikora mu buryo budasa tumaze kwakira umwami Yesu. Niho rero mpwemu w'Imana agaragarira mu buryo bw'uko turiko turakora ibintu twisunguka ijambo ry'Imana ritubwira. Rero nibaza yuko ugufata ko iyo turi mu buzi bwa misi yose mu buzima bwa misi yose canke muhira canke mwibarabara handi hose duca duhindura tukiberaho ko dushatse, muga tugeze mu rusengero akaba ariho duca twemera Imana tukagororoka tukamera neza. Ivyo sinibaza ko ari byo. Oya, mu buzima bwa misi yose aho duhuye n'abantu, aho duhuye washaka n'abatugirira nabi, mbega turabaharira badututse canke turabishura. Mbega ukuntu twifata mu bihe bisanzwe turimwo nivyo vyategeza kugaragaza by'ukuri ko twahindutse, dufise ubundi buzima muri twebwe, mbere bushobora no gutangaza n'abandi bantu. Aho bavuga ati mbega ujya ko abandi bariko babikora gutya n'abatari kabikora gutya. Ku mugoroba dutashe ku mabisi, mbega turi bamwe baca mu madirisha bahonyanga abandi kugira ngo abari twe dutaha abandi basigaye mu gisagara. Canke turi muri babandi batekana bakavuga bati reka ntonde umurongo kuko nabandi barakeneye gutaha. Ico rero kintu cuko tubaho ubuzima butandukanye mu buzi, aho dukorera, aho tubaye, muga mu rusengero tukabaho ubundi buzi ni butandukanye. Ico ni kibazo kidakwiye kuhabana gato. Ubuzima bukwiye kuba bumwe muga bwahindutse kandi butera buhinduka. Kuko mu buzima bw'impwemu ntiduheza gukura, tuguma dukura ku munsi ku munsi, uko imisera niko tuguma dukura. Murakoze cyane. Nako ndiyumvira muri ko mutwiye amajambo yose nagiye numva umenga niho umukristo ahera ko canke niho hava guhamwa ku mukristo. Mwebwe mutwiye uko aza gukora nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, kandi si nayo irafise ingene iri kirakora. Uwo muntu aja koroherwa. Umuntu aroroherwa kandi ntiyoroherwa. Reka mbere ku buryo yoroherwa. Arazi ico arico, arazi biri imbere yiwe, arazi ibyo akeneye, kandi arazi uwo bari kumwe. No kuvuga yoroherwa muri ubwo buryo bw'uko iyo umaze kwakira ubuzima bushasha
mpwemu w'Imana ari muri wewe. Ivyo bintu hanze biboneka nk'amananiza iyo bigushikiriye hari amahoro ufise abantu badashobora kumenya. Nico gituma Paul na Silas bari mu ibohero abantu babumva baririmba kandi bamerewe nayo bari kwiminyororo mugabo bararirimba bagashima Imana. Ntibiganyira ngo barire ngo bumve ko bijiriwe, ahubwo barashima Imana ko bamenya bati turiko duhogwa ugukora igikorwa ciza ntiko duhogwa igikorwa kibi. Ni naco kuvure usomye n'inkuru yo kumusaraba ibisuma bibiri ko biraharira kimwe kikavuga kibira Yesu ngo yavuze ko ashoboye ni ikize nabonye nabakize. Umwe yavuze ati wewe azize twe tuzize ibibi twakoze mugabo wewe ntaco yakoze kibi. No kuvuga imugihe umuntu azi ko ari karababazwa ari mu ngorane mugabo atakibi yakoze kandi kira none hazi neza ko Imana iri kumwe nawe ari kashingira ntahe Imana biramworohera kwihanganira. So kuvuga ko bitamubabaza mu buryo bw'umubiri nimba bagukubise nimba bagize ikiniki nimba hari ibintu wahomvye wategezwa kuba nawe ukeneye ntibisigura yuko utaza kumva cyo kintu nyene cyo ari ikintu cabuze mugabo ntibikubuza amahoro. Uragira amahoro mu mutekano neza. Kurundi ruhande ntibiza koroha kubera yuko ubuzima bw'ubukristo uko bibiri butwigisha nuko tubusoma ku munsi nuko kuvyuko duteza guca mu bibazo bitandukanye. Hazoba guhamwa, hazoba kumererwa nabi mugabo tukigisha ko duteza kuvyihanganira. Kandi tukabwirwa yuko tudakwiye mbere no gutumutwe kuko wasezeranye uwo waduhamagaye azokwama ari kumwe natwe kandi afise inkomezi n'ubushobozi bwo kuturenganya ivyo bintu. Rero birababaje kuvyukuri urumva kubabaye gufata ingingo. Narigeze kubitanga akarorero ngaha kuba uri mu ishure uri kurakora ikibazo ca nyuma cyo kuja muri kaminuza hanyuma ukazubona umwarimu arinjiye aje gusirive ati muratrisha mugabo ntimuvuge. Wewe uri umukristo aratanze urushaka abantu bashobora gutrisha mugabo ntibavuge. Wewe wama wigisha abantu ko kizira gutrisha. Gufata ingingo yuko wewe uza kwicara wenyene ntutrisha ugacubona uburyo abantu baza gukora ibibazo bakabimenya ukabinyuma. Kera mu isanzwe kwimuka baraba ibitigiri barushije amanota abandi bagaca baca umurongo mugabo narageze ahantu mfata ingingo ndavuga nti kwimuka ndabihevye. Imana nibitabishaka mugabo sinza gutrisha imbere y'abanyeshuri bose. Camfata intebe imeza yanje ndayimbiza imbere imetero nka 3 mvana n'abandi kubyo uko nabo baza kuvuga ntaza kuvyumva. Undi mukizwa twari kumwe mu ishure byaramunaniye yagumye mu bandi kugira aze kuzaronka na udupapuro mugabo Imana irafise ubugikora ibintu. Uwo mwanya narumvise bitaryoshe ndagenda muhira duhejeje ibibazo merewe nabi mbere je nta n'umuvyeyi nazanye ku munsi wa diplome kuko nibaza ko nananiwe. Nta nikoti nagiye gushonesha. Umwakadre wa publique niwe yaravye arasoneshereza impuzu nizo nambaye. Mugabo nagenda kubwire yuko muri wa mubabaro nagira muri kwa kuza ndije nyene atana umuvyeyi nazanye nzikonje kumaramara kuvyukuri kuko sinari umunyeshuri atazi ubwenge. Muga naravuga nti mbonye uko abantu baciye bipanga abazi ubwenge bakaja imbere baherekanye udupapuro bahana ibiki n'ibiki ndabona ko atuje nzohakura. Muga nagenda kumenyeshe ko inje ku munsi wa diplome wa mankadrere duhuye yaraje kunsanganira anshimira ambwira ati vraiment wakoze neza warateye iteka groupe biblique ibiki n'ibiki atahubwo ko professorali yacishinga ko ari uvuga ijambo kwizina ry'ishure rya classe yanyu kuko bose barazi ko ari wewe nyene wakoze udatrishije. Kano umunsi naravuze ijambo kari ubwa mbere vuze ijambo imbere y'abantu urumva wa mubabaro nagira byose ndavyibagira nta koti nari nambaye mugabo nararivuze kubera iki kubera Imana yanteye iteka. Rero rimwe na rimwe biratugora gose mu buzima tukibaza yuko ivyo bintu bidushikiye kukuntu abandi bariko bararonka amahera menshi tuko turayabura abantu bariko baronka ama promotion kwera batanze ibiturire ivyo bintu byose ugasigara inyuma bariko baronka amafaranga menshi uri kuronka make bari gukora mu murongo mwiza tukumva rimwe na rimwe kuvyukuri ko bigize gute biduteye umubabaro. Mugabe imbere Imana iyo duhanganye tugashika kwiherezo
Imana iduha umunezero urenze. Imana iragera igihe ikaduha ivyo byose tuba twarabuze. Mugabo kandi turiko tubaho nk'abantu bo mw'isi, turafise utiko turaja. Bibiri ivuga ngo imaze kikunguka byose byo mw'isi, umuntu agatakaza ubugingo bwiwe. Rero dukwiye guma duhanze amaso hari imbere, uko guhanga amaso hari imbere burya buzima Imana yatwemereye birakwiye kuduha amahoro. Nitwigereranye naba bariko barakora ivyo bashaka byose ngo natwe tubijemo, ngo twumve umengo twocika intege kubera hari ibintu turiko turabura, turiko turagura amapasera, turiko turubaka amazu, turiko turagura imiduga nk'abandi, uruce twumva umengo twohindura. Ibi byose Bibiliya yaratubwiye neza ko bisaho bizoherera, kandi hari ubuzima buriko buraza. Nk'emu w'Imana riye karadukuza guma dusobanurira ivyo bintu, bigatuma bya bindi bije umengo namananiza bije kutubabaza dushobora no kuvyihanganira. Rero je mvuga nti ahubwo abakristo bitwararike gose kwama basoma ijambo ry'Imana, kwama bagiga kugira ngo ryame ribarongora, ntibave ku ntumbero, kuko ibintu kwisi ku by'ukuri turiko turakora tunyuranya nuko abandi bavyibaza, tuzogira ibibazo. Bamwe tuzofutwa no mu buzi, mugabo dukwiye guhagarara tukava muri ubwo buzi dufise ivyiziro ko naho tuvuye mu buzi Imana ntiduta. Nibaza ko intaye twozironka nyinshi z'abantu ivyo vyashikiye, mugabo Imana ikagaruka kandi ikabafasha. Ndagoye akarero ko je mw'ishure nakoze ikibazo nzi neza ko nananiwe, mugabo nsanga nije nza no kuvuga ijambo nk'izina rya classe yacu. Nivyo rero kurengana ko kantu gato Satani atwereka nko kumenga ubuzima bwose burahagaze, tukemera umubabaro tukawemera, tukarengana imbere Imana ibategwa ibindi vyiza. Nta na hamwe, nta na rimwe na Dawidi yarabivuze ko ari inzasaza atigeze abona umwana mugororotsi aja mu bibazo nk'ivyo tuguma twibaza ko twojamo. Bisaba gusa ko twihangana tukagendera muri ko kuri kw'Imana, tukarongwa n'uwo mpwemu w'Imana, hanyuma tukarengana ivyo bintu. Mugabo bizobaho, n'ijambo ry'Imana bati bazobahama, bazogira gute, mugabo likagaruka riti mwihanganire ibagerageza, kuko mumaze kubirengana muzoronka impera idasanzwe. Na rero twariko turavuga mudufashe kwimvira kuri iki cyumviro cinge twofatanya ubuzima bw'impwemu n'ubuzima bwa misi yose. Nibaza ko abantu baze kumva izo mpande zibingene zimeze. Rero umuntu ahagaze neza nk'uno munsi, ubwo buzima abufatanye gute? Umuntu uno munsi yitwa ko yakira umwami Yesu Kristo, yego, no kuvuga amaze gutanga urugendo rwo kubaho mu buzima bw'impwemu, namaze kumera nk'ubivuga, yego, arakwiye kubandanya akura mu vy'impwemu. Ivyo navyo nta kundi biza no kubandanya dusoma twiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntiturikoreshe nk'uko umengo ni igikoresho dukoresha mu gucahana hari, ahubwo tugige turitahure, tumenye intumbero y'ubuzima bwacu, tumenye igituma tubayeho, tumenye isi rikiraja, tumenye ivyo dukora akamaro kavyo, kuko ivyo byose biri abitubwira. Hari gihe dukora ibintu tukibaza yuko ari ibintu dupfa gukora, muga Bibiliya burya nta kintu na kimwe itavuga ko ibintu byose turimwo mu buzima bwa misi yose Bibiliya irafise igenda bivugako. Abo bantu rero bamaze kwakira umwami Yesu nk'umukiza wabo, bamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, barakwiye gutahura neza yuko bateza kugenda bakura ku munsi ku munsi. Hama mu byo barimwo byose, mu byo bakora byose, bakagenda barongorwa n'ijambo ry'Imana. Ikintu cyose bagezemwe bakamenya ati ni kubera ikindi muri bino biro. Iyi saha ndi ngaha, mbega ndashobora guteranya kuba ngaha mu biro n'ijambo ry'Imana rivuga. Mu gihe umuntu atashaka kuri ivyo bintu ngo amenya ati ni muri aka kazi Imana, kubera Imana ishaka ko nshika kuri iki niki, bica bimugora gose. Ni hamwe abantu baca bagomba no gutanga ibiturire kugira abajahana hariya, mugabo umuntu azi neza ko arongorwa na mpwemu yera, ivyo ntavyajamo, kuko akeneye kuja ahantu azi neza ko ari Imana ihamushize. Nimba yakenerwa ko Imana ikenera kurara ubusa, uraburara, mugabo ntuje kubesha cyangwa uje kwiba. Mugabo ikwiye kubuzi neza ko ari ivyo Imana ishaka. Ivyo navyo ntushobora kubimenya mu buzima bwa misi yose utigaburira ijambo ry'Imana, utiga ijambo ry'Imana ngo risome. Ivyo nivyo nishobora gufasha umuntu akabaho ubuzima butunganiye Imana, kandi akama asoma ijambo ry'Imana, asenga Imana, kugira ngo ahantu hose ari amenye neza ko ari mu mugambi w'Imana. Muri ico gihe ntasubira guhushahusha, ntasubira nimba uri mu isoko uri kuradandaza, namambwira abantu
kirazira gukora ibintu kubera waburaniwe, kuko niba waje gukora ibintu kubera waburaniwe niho uzocuja muri ya migambi mibi na za nkoro mbi. Ukwiye gukora ibintu wumva neza ko uwo mwanya iyo saha ari ivy'Imana ikeneye gukora. Ivyo ukaba utabishobora kubitora uri umukristo, urumva harimo ikibazo. Hacaza ryaje mvuga ngo iyo hatari uguhishurirwa umuntu agenda uko agomba. Yagiye uko agomba naho niho hacaba ibibazo. Ugasanga umuntu ari mu kazi runaka n'umwarimu, mugabo ku vy'ukuri ni imyidogo gusa. Ntashobora kubona intumbero y'Imana mu buzima bwiwe muri ubwo bwarimu. Ni bamwe usanga no mu kurera abana ariko abarera nabi. Ugasanga umuntu malheureusement uno musaye n'abaja mu vy'Imana mugabo kubera baburaniwe. Ari bucu usanga bariko baravyonona. Umuntu akwiye kumenya nimba yizo ubucamanza, nimba keneye ku mucama, kandi ukabishika mugasanga sivyo Imana yashaka kubamwe, ntutinye kubivamwe. Kuko niba bigumamwe bizokuzanira kaga. Ntuzoshobora kubaho neza nkuko ijambo ry'Imana ribisaba nk'umukristo wabigiyemwo arukera wabuze ibindi wojamwe. Muri ubwo buryo rero bwo gukora gutyo kugira ivyo bifatane neza, nuko kuvyukuri ubwo buzima bwa misi yose burongorwa n'ubwo buzima bw'impwemu. Mugabo ntibihindukire ngo ubuzima bw'impwemu bugende bukwegwa n'ubuzima bwa misi yose. Ko ari gihe tugomba kubikora uko. Ni hamwe usanga abantu mengo yotanga amahera menshi mu rusengero, yoza agasenga umwanya munini kwa Mungu no kwa gatandatu, mu gindi misi agaca agenda. Suko vyategezwa kuba. No kuvuga nimba ndo mudandaza, nimba ndo umwarimu, aho ndi hose reka dufate no mu bigenderanire isanzwe. Na kivuze tuje ngaha iyo abantu basezeranye ibintu, iyo abantu bakoranye ibintu, bakwiye kumenya ko muri vyose bakwiye kugenda barongorwa n'iki n'Imana. Igihe rero ivyo bidashobotse hacaba ibibazo binini bituma abantu usanga bariko barajuragirika ubuzima gacumengo umwanya umwe bobaho, uyu mwanya ndabivuyemwe ivy'Imana ndaza kubitora ngarutse. Tukumengo ni koti yambara akaza gutora. Mugabo suko bimeze, ni ibintu bijana misi yose. Niyo hageze ibihere bikomeye bibabaza canke bigoye, aho umuntu kuvyukuri ategerezwa guhagarara, ntashobora guhagarara mu gihe atamaze gutahura neza yuko mu rugendo rwose arimwo ategerezwa kujana kurongorwa na mpwemu yera. Ategerezwa kurongorwa ubwo buzima bw'impwemu aribwo butegerezwa gukura gushikaho buganza byose, no mu vyiyumviro, no mu kwibaza, no mu gukora, no mu kugenda, byose akaba ari vyo bisigara ubuzima bw'impwemu aribwo buba buri hejuru. Yego. Nivyo bizotuma umuntu agenda mu buryo bukwiye kandi buhimbara Imana. Atari uko abandi bagiye kurangura uzoca ukora uko bakora, mwishura abandi bazanye imbago nawe uzozizanye, mu kazi abantu bariko baratrika ubwo batrika nawe nivyo uzoca ugira, abandi bariko baratanga ibiturire nivyo umuntu azoca akora, abandi bari muri izi nzira na ziriya nawe nizo uzoca ujamwo. Kandi mu buzima hafi nka bwose ibintu vyose bizokononekara. Rero abakristo no bahanura ku by'ukuri yuko ubwo buzima butegerezwa, ubuzima bw'ibika misi yose busanzwe turimo, butezwa kugaragaramwo uko gukura ku buzima bw'impwemu mu bugingo bwacu, ariho duca dukora mu budasa butandukana n'abataramenya Imana. Ego. Murako cyane. Neza ko twohereza kuri ijambo rivuga iyi vocation canke uwo muhamagaro Yesu yatanze ngo muje mu bihugu vyose mubwira abarimwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabaza azokizwa, utazize kwizera azotsinda n'urubanza. Mbega mu mahanga yabatumye kugira tuvange ibintu ni mwisengero cyane imikwa vya misi yose. Nibaza ko sinibaza na gato ko ari mwisengero, ni naryo kosa dukunda gukora kenshi mu mashengero. Turarora ngo abantu baze hanyuma nje tubabwira twategeza kubasanga iyo bari. Mu mahanga ni mu kibano, mu mahanga ni mwibarabara, mu mahanga ni mwisoko, ni mu biro, naho hantu hose turi, naho hantu hose tuba turi abantu dushobora gushika. Naho kurundi rugero bishika amahanga akaba n'ibindi bihugu, akaba mugabo ku vy'ukuri uravye ko yagiye abipanga guhereye Yerusalemu, Galilaya kugenda, ku vy'ukuri umuntu wese ahari mu kibano ahura n'abantu benshi batazi ijambo ry'Imana. Mbwa ikibazo ca twibaza, mbega turerekana neza gose, turabwira abantu ivyo Yesu yadutumye turabikora. Nje nongera ngire koko kenshi sukubivuga gusa, ko araba bivuga gusa mu majambo kamwe bivugwa mu majambo, mugabo buryo tubayeho mu bo dukorana mu kibano
biravuga gose gusumba amajambo. Igica kinatugora mbere igituma abantu mu kibano tunababwira n'ubutumwa nuko batuzi uko tubaye ko binyuranye kenshi n'ivy'ijambo ry'Imana rivuga. Bagaca banabona bati bajya barimo nta tandukaniro. Mugabo ku munsi w'Imana biroshe kumengo twese tuza tumeze nk'abamarayika kandi abantu bizanye ugaca umengo twababwiye ijambo ry'Imana. Mugabo siko vyateza kugenda. Ijambo ry'Imana twateza kuri bamwo mu kibano, twateza intahe yacu yateza kugaragara aho two turakorera muri bus, na cane cane muri cagihe umuntu afashwe nabi, muri cagihe umuntu arenganijwe, muri cagihe umuntu abeshewe, niho binaca binagaragara neza ko arabona ati ya muntu ukuntu akora akazi, ukuntu yitaha ibintu, ukuntu avugisha ukuri, ukuntu atabesha, ukuntu atagira ibiturire, ukuntu atagira iki n'iki, abantu bakamenya ati ujya muntu arafise ikintu. Nico gituma niyo azobabwira bazovyumva kandi bakabona bati none we nta bindi bintu yarashaka nk'abandi bose ko ikatabyirukangamo. Bagashobora kubona bati ujya muntu arafise intahe, bakamwizera bakavuga ati yarahindutse by'ukuri. Rero kenshi biratugora tugaca twinyegeza mu mashengero kubera yuko mu kibano bwa buzima ntitwo turabuhuza. Mu isoko baratuze hajya dukorera, barazi ko iminzane yacu natwe bwiraziritse. None bajya abandi uzobabwira iki kandi nawe umunzane wawe uziritse? Barazi ko tutariha amakori, barazi ko tubesha, barazi ko duca muri binabiriya. Bajya abantu baratuzi ndushobora kubabwira ubutumwa. Mu rusengero ni nko kwinyegeza. Mugabo Yesu ariko aravuga ayo majambo yatubwira ko aho tuja hose, aho dukorera, aho tuba, aho dushobora gushika hose tubabwira. Mugabo mu rusengero niho twinyegeje kubera yuko hatworohera. Twama tubwira abantu bya bindi nyene kandi kenshi babandi nyene. Mbere none vuga nti ni n'abantu baki mu rusengero tuniyumvira no guhamagara umuntu basi tuzi umubanyi canke umugenzi tumwe basi tugenda uje no mu rusengero iwacu no munsi numwe. Biranatugora kuko bica bitugora nyene ko ntiyoza dukora nazi neza uburyo dukora kandi ntibinakabe kuko yo hava nawaza kuba umunyedini nyene. Naho remvuga nti duhinduke tuba abantu ku vy'ukuri bahindutse bakora bisunga uko mpwemu w'Imana barongora, hanyuma muri ico gihe bizokora no kuvuga ubutumwa tubabwira bataramenya Kristo kugira bashobore kumumenya. Murako cyane nagenda bakengurukire kwiganiro cyamuduhaye kandi byukuri neze ko uwari karatwumviriza yumvise ingene yo kwifata muri ibihe usanga umuntu abakende mu Kristo kandi afite n'ivyo nkora ngo kwerekana umuco mu byakora byose. Sinzi ko ijambo bohereza ko twarasoza kino kiganiro. Yego murakoze. Nibaza yuko nkuko twabivuze kandi nuko duhamagarirwa nk'abakristo kuba umuco n'umunyu w'isi. Ivyo navyo ntibizokunda mu gihe bwa buzima bw'impwemu muri twege budakuze ngo bugaragaze neza gose ko turi abantu batandukanye n'abandi mu buryo dukora ibintu, mu buryo tuvuga, mu buryo twitwara, muri vya bihe bitoroshe mbega twe tubigenza gute, muri vya bihe vya misi yose turimwo abantu bose bariko barabura ico bakora n'ico badakora, twebwe bica bigenda gute? Bisaba reko tuba vy'ukuri dukuze navyo kugira dukure mu buryo bw'impwemu nuko twitwararika gose kugendera gusoma, kwiga no gutahura ijambo ry'Imana ritubwira kugira ngo ibintu byose dukora dukure umurongo muri iryo jambo ry'Imana. Ubuzima bw'impwemu ari bwo burongora ubuzima bwacu bwa misi yose. Mugabo ntibinyurane. Murakoze namwe. Ego nshuti mugenzi, ijambo ry'Imana tubwira ngo ntawo domeka itara ngo aryubike kwigisimbo, ariko ngo arishira ahabona kugira ngo abari mu aho hantu, abari muri iyo saro cyangwa abari muri aho hantu bakoraniye babone umuco w'iryo tara. Rero nawe ko wakijijwe akiriza aho tumbereye kugira ngo abantu bose babone yuko mu byo ukora, mu byo uvuga n'akizimana yaguhaye ko byose bigenda bifatanye atagitandukanye n'ikindi. Rero turawushimiye wadukurikiranye, dushobora no mutumire wacu tubakengurukiye. Natwe turabashimiye kandi turashimiye n'abariko baradukurikirana. Ego twizeye ko n'undi munsi uza kudufasha kuremesha bino biganiro kugira ngo abantu baronke umuco wo mu buzima bwa misi yose. Tuzoza by'ukuri mudutumiye. Nuko turakengurukiye mwese bariko baradukurikirana. Imana ibari namwe, Yesu abahezagire. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashyirahamwe Kristo,
Maison Lieu d'Espoir, Bible pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.